reka abajene bari hano bagire gutya. Izo nyigisho zari zishingiye ahanini kwigisha ugwaruka kugira inyifato ibereye mu bihe vy'amatora igihugu cimirije. Umuyobozi ajejwe guteza imbere no gukingira agateka kazina muntu mu bushikiranganji bwo gushigikirana ku ntwari Elias yasavye ugwaruka kwirinda imishamirano, kuvuga imvugo idahumuriza n'amacakubiri. Atugwaruka rurashobora kubana neza mu mahoro n'umutekano kandi rudasangiye ivyiyumviro vya politike. Akaba yasavye ubwo gwaruka kuzotora no kwitoza mu matora. Nayo Dieudonné Nahimana harongoye ishengero Oasis Christian Center yasavye ubwo gwaruka gukora ibifitiye akamaro abandi kugira gubake Uburundi bwiza biciye mu gukoresha ubwenge n'inkomezi rufise. Akaba yarusavye kugira igicapo caho gwifuza gushika muri kazoza. Ubuserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Rukristo gishinze kwigisha ugwaruka gukunda igihugu, Pasteur Patrice Hakizimana arasigura intumbero yatumye batanguza izo nyigisho. Intumbero yatumye twiyumvira kuguruza irisekeza kwitiriye imyifato ibereye n'imvugo ibereye y'ugwaruka mu gihe cy'amatora n'inyuma y'amatora. Twabonye mu matora menshi cyane igihugu cyacu cyagiye kibamwo ugwaruka rwagiye rukoreshwa n'abanyepolitike bamwe usanga badakunda igihugu bakaruyovya, rimwe na rimwe ugwaruka rukagwa mu mporera ugasanga ruhagiye n'ibibazo, urundi nabwo ruhagaritse kazoza kabo. Ugwaruka rutegerezwa kumenya ko amatora ari umwe mu miryango yugururwa y'iterambere kuri go, atari umuryango ntambara nk'uko benshi bama babifashe. Izo nyigisho rero zizotangwa mu ntara 11 za kera.